nyina abo yambwiye ngo mbega wagitwarire ngo waje ngaha kugira twahuriye iwabo ni muri Muhanga twahuriye kwa nyina abo muri Gahombo waje ngaha kugira mbega icyo wahenze umwana wanje urakarutse kumuhenda nyimara kumva icyo jambo narababaye kumva ko jewe oribye ndigitwarire ijambo ntari bwagirwe n'umuntu wese ego n'uwo mu mama yarambabaje cyane ariko ngorane ndabayeho ndahari ntabwo ndigitwari kuko je naramaze kwiyakira nengire gute ko taho mbungira kandi waragerageje yego sinapfuze ntabwo namwishuye ntabwo nigeze ndamwishura ranumwe umugore wanje yambwiye ngo nupfa kuko umugore naramubwiye byose ntabwo nigeze ndamuhisha ntabwo cyese mfisiyomba wemera ko tubana uzo ubuzima tuzocamo bwose kwihanganira umugore ko ranyemera neka mwabana none jewe ko ntiremye ko nabisanze byabaye uko nari kugira gute je nagira sinzi sura ya papa sinzi sura ya mama na mwene wacu mfise je nagira. Okay everybody bakunzi ba Remeshati ikintu ca mbere reka tubasabe mugire subscribe like na comment na share mu birungikira abandi biganiro byacu kugira ngo babashe kumenya amakuru aya n'ayandi n'inahi zitandukanye. Ndinze Imana ndabaramukije amahoro y'Imana bane namwe mwaramuse bwakeye aho muherereye hose. Mikro ya kabiri ndi kumwe n'umusaza araza kwivuga amazina hama tuje twinjira mu kiganiro nyezina. Namahoro. Meze neza. Mukebo. Mwitwa bande? Imana Olivier. Mubaheye. Mbanyira mu Cibitoki hano bita kugirwe kwa Nisubira. Kwa Nisubira. Mu Cibitoki ca Rugombo sivyo? Yego cyane. Mbo Olivier. Uko ndiko ndakubona nifuza kumenya ubuzima bwawe. Sinabwo wanje bwo buragoye mutama buragoye. Bimeze gute bugoye gute ko mbona bayeho bimeze gute nyene bikugoreye? Gituma bungoye. Chembayeho ntazi wacu. Ubayeho utazi wanyu? Ucanga. Ufise imyaka ingahe musaza? 32. None nta muryango ufise? Ntawanzi. Uvuka ngaha nyene mu Cibitoki? Je mvuka ntawanzi. None waje kumenya ubwenge ubahe? Ni kuvuga impamvu navuye ko ntazi yo mvuka. Je nagiye gutora ubwenge mba ku Musaga ijumbura. Ubwenge ari homba. Uvuze ku Musaga umuntu acamenya ko ari mu gasho canke oya ku Musaga nyene umwana w'umuntu. Ni kuvuga je ko nabibwiwe maze gutora kenyene mfise imyaka 6 hagati y'6 n'indwi. Umukecuru twabana. Namwita nyokuru wanje. Muga ku byukuri naje gutora katari nyokuru mu nyuma. Jewe mama wanje ngo yakora akazi ko mu nzu akazi k'ikiyaya. Mama wawe hama ahengwa n'undi muntu amutera inda. Uyo ni nyokuru yari karakubwira ibyo yabimbariye. Amutera inda maze kumutera inda ahantu yakora bamenye ko afise inda ashobora mwirukana. Mama nawe ati sinotahana inda muhira bonyica. Uwo munyokuru yambwiye ivyo yari umugenzi wa mama. Aho nyokuru we yakubwiye aho mama avuka? Nawe yarazi. Sawa tubanda. Mbo mama maze kumenya ko afise inda yaraze gutaha iwabo. Ego timura bonyica. Yaciye aja kuba umukecuru kuko yari umugenzi wiwe. Aja kubaho. Agiye kubaho uwo mukecuru arahaba aguma bako uwo mukecuru aribaruka. Yibaruka ciwe nyene. Maze kwibaruka yaciye afubwo nyene. My God. Yaciye apfa. Maze gupfa uwo mukecuru arankurikirana. Kuva nkiri ruyoya arandera. Pole sana. Ndakura kuje imyaka 7 umukecuru yaciye apfa. Amaze gupfa nabona yuko isigoye
pole sana. naboneye ko isi igoye. Mukecuru apfuye ufise imyaka ingahe? Indwi Indwi. niho naboneye ko isi igoye. Abana be baranyanga, Pole sana. baranyirukana. Bamaze kunyirukana nca mbaho mu buzima bugoye, nja kuba mu mayibobo muri ville Bujumbura. Ndaba mu buzima bugoye nirwa ndayirera ntaha mu Buyenzi. Niho narara ahantu kugindwi ndahibuka ni 0 nahise imyaka indwi muga ndahibuka. Hari ahantu narara hari mashini yahora ubududu. Ndahaba nadandaza udushashe muri ville ya kera itarashe. Ndanguye ishashe z'amajana 2 nabanzi ko ntora kwijana byo kurya. Hari ahantu bitangwa ni muri Tredis. Ufise amajana 3 waragubugari bwa 2 ibyo harage twijana. Ndaba mu bwo buzima, uwo muntu w'imashini arugara. Yugaye canja kuba kuri 05 aho nyine kugindwe. Aha kuri 05 ndahaba. Sinzi bagira umunsi. Bamfatiye njyamye mu muduga. Narakubiswe. Barampa imigere. Hari umugabo sindamwibuka izina bwa ndibuka ko yari umuyisilamu. Yarankubise no kuri bikwiye, arankubita ndiyonona. Ngo ndigisuma. Abandi twari kumwe uko baje bababona. Bo bari bahise bafashe jewe. Barankubita. Ndiruka muga bankubise. Cyane mukira mu Nyakabiga niho naza ndara. Hari ahantu hari studio. Hari akabaraza kubatse n'amashitingi. Niho narara kandi mwe niyo studio ntabwo yarazi. Ntabwo yarazi kubyo kuri. Yarazi ko ariho ndara. Muga nama ntahari banja kujyama. Kandi aho narahabaye hafi imyaka 2. Batarabimenya ko ariho ndara. Ndibuka umuntu yari umukizwa amaze kumenya ko ndaharaye hamenye gute yabimenye gute. Hari umunsi yabyuka ijoro arazinduka nimba ari byaraje gukora ntabyonze asanga njyamye aho nyine mu ibaraza ryo arambaza. Ndamubarira uko bimeze byo wanje byose. Turaza wijyame mbere washaka ikarato naza ndarako aranyemera ko naza ndazibika mu nzu aho yakorera. Ndazibikaho kumugoroba nje mwarabyumvikanye ko mugabo yego yarakubagije yarakwicereza byose namubwiye ko bimeze byose uko mbayeho. Akazanyemera ati cyo nzoza nza mu gatondo uryama itiro rihereye. Nza mu gatondo nuguruye uzunkoropera mugabo. Aza ndamukoropera. Hama ngaca mbika ikarata zanje nkibwira. Arabaye mu buzima bugoye ibyo kuba muri ville ndabona ko bincanze byo gukorera muri ville kuko bama badufata bakadufungira muri Marike. Yego zasashe zawe kishashe narabihebye kuko bama badufata mu isoko indani muri twe twiba. Bagufashe bakagufungira muri Marike. Umushefu waho ndabyibuka nta mande yaduca kuko abona ko atabikorera ko yahengera ku munsi wa 5 akadupanga ngo babiri ni muhana makofa. Yego ndabyibuka nukuri ni muhana makofa. Uko bize mugenza wawe buke yatora yagufata uko kubita ku ruhome. Kubita ku ruhome yashaka kubita mugenza hamwe abona amarasa atarasa. Ndabona ko mengo ubuzima bwo muri ville burasi. Jantora systeme y'iki yo kuzanyerera mu mihana izaba umushusho. Bya bindi byo kuyerera mu Carama hariya hose. Nta quartier nimwe utazi. Ntaco ndaguhisha. Nta quartier nimwe baho. Uretse ahantu bita mu Buterere niho ntazi pe no mu Gatumba. Mugani narinzi yuko hano hari ababosi batanga utwo kurya mu Carama. Oya Cibitoke nagiyemo. Nagiye Kinindo, Tanganoro, Kinanira, Gatoki. Carama yoyo ntayo waciye. Carama nayo nyene naragiye. Bose ari kugenda ncoresha two kurya agenda nkasaba aragera igihano barampimba. Ayo makariti yose baramenya. Amaze kumenya ndiyumvira uko ngene ngiye kubaho ndabona. Nagiye rero mu Gihosha. Aranadodoye ndikinsaba utwo kurya. Mushushu umuhungu araho bita Jamari avuka mu Kayanza. Mbega bamenye yavuka gute ndabiguha.
Bo uwo muhungu kugira ngo aburire yambwira turanyugereza ibyombo. Yabafise ibyombo byuzuye aravabo. Nkamwogereza ibyombo. Nkaheza nkanamukoropera mu nzu washaka. Umunsi umwe yari umukozi yari umukozi. Umunsi umwe arambwira ati none gahora ibye. Ko guca nduga iwacu ntabwo nuko tuvugana tukazojana. Ko tirangora tuvuga nta tike mfise ngo genzo kuriye. Ashaduga iwabo mu Kayanza. Turadugana dushikana iwabo. Yaragiye kuganduka kuri se wa muvyara. Tuhageze nyina iwacu arankunda. Nyina wo mu Jamali acarankunda. Jamali ndagume wabo ndahaba mbere aranamanuka aragaruka ku kazi ansize iwabo. Samuma mbaho iwabo mugabo ikibazo nagize. Genda kubwire hariya mu misozi ago je naciye mu buzima burya umuntu abaye hari mayibobo ndakubwiza ukuri. Ari ibintu bimwe bimwe atamenya. yego Ari ibintu bimwe atamenya sinebwa akoresha isuka na nkakubesha ko nimba yo mu buzima bwo gusiga ko gusaba isuka wapi nsanga bakoresha isuka. Darimo haragera igihe nshoka cyane yumvira ko nosubira Bujumbura. Mbo hari umuntu se waba uwo Jamali. Ndamubwira amacungu yose nabayemo nangura ubuzima bwose ambwira ati rero ndabwira ati je mfise ikibazo cyo gusubira Bujumbura none nta tike mfise. Uzoza kunkorera ino bahemba amajana 7. Yego nta ngorane. Namukoreye indwi zibiri. Yampemvye 4,200. Twirirwa mu murima iwo mugabo. Mbo ayampaye naciye mvana ibiti Muhanga harano ibiti Muhanga niho iba uwo muhungu n'amaguru nshika mu Kayanza. Sindi komine zitatu Muhanga Gahombo na Kayanza uyinjiyemo. Njambayo ku 4,000 mba nabise 4,200. Njambayo ku 4,000 gushika Bujumbura. Kitse Bujumbura ndongera mbaho muri bwa buzima nyine bwo gusegerereza. aho ufise imyaka ingahe Nabise imyaka 19. Uko ubuzima bwo kubaho ndi mayibobo nabayemo mbere ko ndugiye mu Kayanza imyaka 12 nagera aho ndara ari kurara mu barabara ndi mayibobo. Aragera igihe ngarutse Bujumbura aho nagarutse bakamfatira ikarangamuntu bamfata bamfata nafungiye mu Bushu nafungiye mu Buyenzi kugirwa mu Nyakabiga kunyurwa no kumusaga nzire karangamuntu nashize mu mpinga oya hari komine Musaga. Ndiyumvira none gabashe ngiye guhiga karangamuntu nzovuga ngo mbahe nzovuga ngo papa yitwa nde nzovuga ngo mama yitwa iki. Mama nawe namenye izina gusa uwo mukecuru yarambwiye ko mama yitwa Gloriosa. Irinda ataryongize nawe ntaryo yarazi. none ko yamutoye gusa Yamutoye uko nyene kuko yari yamumenye kuko yakora impande yiwe. Ndiyumvira none gabashe jewe nzovuga ko mama yitwa iki nzovuga ko papa yitwa iki. Nca mpindize nje kwandikisha Mary cyo gihe yakorera ahantu barondera karangamuntu hari mu Bwiza. Mu Bwiza niho barondera karangamuntu. Umuntu wese aba mu gisagara cya Bujumbura yirondera mu Bwiza. Ncanjayo sinarinze ngo nandikisha mama uyu cyangwa papa uyu. Roma ndiyumvira ncanandika Uwimana Gloriosa ari mama. Ncanandikisha ndi mu Rwanko Jacques ari papa. Ndiyumvira intara no kwandikisha nandikisha Cibitoki komine Mugina umutumba Gitebe. Iyo Gitebe ntayo nzi no mwese ko tuvuga ntaho nzi umva kwari kugira uronke karangamuntu bivaye n'ingene baguma bagufunga bamfunga. Nca nandikisha uko nyene ikarangamuntu ndayirondera natanze 10,000 kugira no hiyo karangamuntu. Karangamuntu ndayiro maze kuyironka sinasubiye gufungwa nzira karangamuntu. Oya ntabwo nasubiye gufungwa. Sasa rero nca mvuga nti rero ngoma mpiga akazi. Ubuzima bwo kubaho ntagira aho mbarizwa ntagira akazi ndabuhebye kandi ndera akazi. Nca nondera akazi ko mu nzu nca ndakaronka. Maze kukaronka benshi bita ngo nakikigoye. Maze kukaronka ahantu nakora ndahakora amezi 9. Nca barambaza bega kutigera uduga iwanyu. Mama nakora ariko yambwiye kutigera uduga iwanyu kandi abandi bakoze amezi 4 bacu baduga iwabo.
ndateka imitwaro noduga nkitwa ngo iwacu kuko ubuzima bw'iwanje ntabwo namubwiye ntabwo nigeze ndamubarira cyamfata ingingo yo kuduga hehe hamwe wowe wamwe aho hari mu bihumbi 20 kangahe 2016 2010 2017 ndavuga none gabasha teka nduke wowe wa muhungu jama mukayanza ndahita iwacu mwoza amezi 9 ubu mwama mbajije uko naragwa mama ahubwo rero ubimbajije hageze ko nduke iwacu tekubaramuza Niyo kubera ko utashimye kubabwira yuko atamuhirutse. Ni kuvuga uko yari kwiyumvira no kugufasha. Yumvise ko utamuzi mama wawe utabanye. Tabwire impamvu ntabivuze. Niyumviye ati nkamubwira ubuzima bw'ubanje bwose zohava yimbira ko azonyiba kigira ntajya wundi muronderera. Ego. Nca ndabireka. Mugahe yari yamaze kumenyera. Naho yomenyera mu muji biragoye. Sagara biragoye. Ahubwo ati naho twobana kabona ahantu hari umuriyo nazo uterura agende. Ntaza wunda murondera. Mugahe ico gihe wari ufise karanga muntu yahe. Aho Nariko nayo ndayifise naho yari kundondera ariko kuntora je mu buzima siniyumvira ico kintu. Okay, sawa. Siniyumvira ico kintu. Kuko nkiyashika yambajije karanga muntu ndamwireka. Aca ngo abanyice bitoke ntibiba. Yambwiye akimara kumbwira iryo jambo sinifuje kumubwira ubuzima bwanjye. Ndabumubwiye acamenya ati kumbiyo karanga muntu ntabwo ari umuce bitoki rero. Nca ndinumira. Hageze ko ndugiye mu Kayanza uwo muhungu jamaye. Naraguza amavuta urabona abantu bakora Bujumbura ntashobora kuduga atagira amavuta. Ego. Naguza amavuta ngura isabune ngura n'umuceri kuko aho narabonye ko atamuceri icyo gihe bari bafise mu ngo barawurima. Ngura n'umuceri nca ndugayo. Sawa. Ngeze rero umwana wa mama. Nshimana n'umukobwa. Ego. N'ubuzima wiwe waciyemo. Cyo ndakubwira ikintu kimwe. Ndakubwira ikintu kimwe. Ego. Ibintu byashikiye mama. Sinifuza yuko nanje byashikiye. Ko no byara umwana. Cyenda bikorera abandi. Ko no byara umwana agaca mu buzima nk'ubwo nari ndimo. Kandi n'ubuzima nabuvamo washaka. Aho ndakumva. Yego. Umukobwa yari uwo kwasi wabo wo jama. Koko turakundana kandi ndamubwira ubuzima bwanjye ntaco namuhishe. Cyese nzi yo mvuka. Yego. Tubava ko ndumenye cy'ibitoke muga. Ntabwo ari yo mva no ko. Ntaho nzi yomva. Mubwizo kuri. Turakundana. Hama ndahaba nk'amezi 2 ndaba n'umukirisu ndabatezwa mu ishengero bita Fekab. Hama ndagaruka Bujumbura. Ndakora nica nsubira mu Kayanza. Ikintu ntwenze rero nashikiwe n'ingorane. Aho bona narashikiwe n'ikibazo. Cyakigwa n'ikosa kandi remeye cyane. Iryo kosa ryashitse umukobwa ndamutenda n'ukuri. Maze kumutenda kandi washaka ntiyashiye nabimbwira. Nashengaruka Bujumbura. Cyo gihe Bujumbura rena ndabaho atana kazi mfise washaka. Nza no kuronka akazi mu kigo yabimbwiye nda ikwije amezi 7. Ikwije amezi 7. Yabimbwiye ku telefone. Nawe wari ufite telefone? Warose akazi mu kigobe? Ego. Yarakuronye. Aciye kundi muntu. Tori byo cyenda fisinda. Urafise inzu yande iwanje nyine ko nukuri heko yabimbwiye hari ku munsi wa gatandatu ndibuka hari muri weekend ninatetse ibyo kujya bimeze neza nakorera abasiri batera ndavyibuka twako turafungura washaka abasiri batera b'abahungu bukiye nace ndabibwira abasiri batera nakorera jewe yarashitse ntera umuhogo inda none nshaka kuzinduka njayo barampemba aho kuri wa mama waramaze kuhaba nari narapfuye kera ni cyagiye nyine waduga canke waragaruse hajya nyine mukacugira igira kabiri yoze igira kabiri sawa naciye ngura umwambaro w'igitenge njangura n'isakoshe gwarambi bari mu kuvyara indi ari kije amezi 7 ngura n'isakoshe yo gutwaramwo ibikenewe by'umwana ibikenewe byose narabiguze njanjayo ndabimuha nyina kimba arashobora cyane
nyina w'uwo mukobwa kandi wishikanye. yego nyina ambwira ngo nari nifuje yuko wombera umwana ngo ntabwo nari nifuje ko wombera umukwe kuko urumva ise w'uwo mukobwa yari se wabo uwo muhungu jambaye yanduganyeyo twashaka kutubera umwana twashaka kutubera umukwe mama byarashitse mbabarira mugabonye ibintu naduganiye umukobwa ntabwo ishavu ryaduze cyane umutima ucubira carambwira ati muko ikintu ndakwemereye nukuri ko yarinze yemera yuko ibi biba nta wundi nzotwara ni wenyene nja ndagaruka hehe narayeyo rimwe naciye ngaruka Bujumbura. warugiye nyine kubashikiriza ibyo umenye wirabire ko ari byo canke atari yego ngarutse Bujumbura ndakora haciye amezi abiri yaciye antelefone aho washikiye hahandi nyene nakora haciye amezi abiri yaciye antelefone ngo rega ndi kwa muganga uragwaye ngo yango nagiye ngo nafashwe n'indandi kwa muganga ndacangana mu mutwe naciye mvuga nti mana yo mwijuru ibintu byashikiye mama ntibinshikire yego aho nashengirante naciye ndabibwira abo nakorera kandi babasiri bateye twarahuza cyane n'ubundi abasiri bateye ntangorane yabo nuko nibo bo gukorera aho mbo baciye bamitiki bakameramani bose baciye bamitiki nca ndaduga nca nja mu kayandi nshitse mu kayandi wari yambwiye ngo byakase aho turi hari ahantu bita kw'izone muri komine Muhanga byase ngaha hondi bagira abantu arasifere mu Kayanza kuri hôpital turindira ambulance naciye mfata imodoka ndabyamwangiye byari byase naciye mfata imodoka ndatuga ndibutse naguze ntuzeye amatunda y'igihumbi i Bugarama nshitse kuri hôpital mu Kayanza ku matelefone none ko mutarazi ngo rega ngo shaka wisubirira inyuma ngo nimba washitse kuri hôpital kubera ngo umwana ngo yavutse sharapfa umugabo ikibazo dufise twamutahanye abatware basi ko hambwa batamenye se kuko ntibari bazi ko ari jenene abatware biwabo romba naciye mfata moto yihuta ni wabana bitimbogo tayize tikewe nece se w'umwana romba nje se w'umwana aremera umwana aje guhamba agiye guhambwa njambwira nyina ati ndemeje nakujana ariko umukobwa wawe atangora nazobwira tenzo mutwara ndamwemeye ndababwira ingorane zose naciyemo hariho bamwe ntari bwabibwiye bo mu muryango wabo hariho abo ntari bwabibwiye ndababwira ingorane zose naciyemo mvayo umengo si heza ndabona umengo si heza ncana amanuka ngaruka Bujumbura ngeze Bujumbura ndiyumvira abahungu nakorera umwana arongora undi ararongora akazi karahera gaheze nsubira muri bwa buzima bw'umayibobo kandi marira yego ndibuka ari urushengero nagiyemo bita ngo ni Gereza des Âmes Nyakabiga ndamara iminsi ariho nsengera urumva narara mwibarabara nyene kuwa gatandatu ku mugoroba nanjye ndakumesa nari mfise ibutura imwe n'umupira umwe naramesa kuwa gatandatu nkani kirazumye kwa Mungu saa 3 n'abashitsi kuri Gereza des Âmes ndaba nk'ubwo buzima ndahaba ariho nsengera kandi ntunzwe no gusega umushushu mu kigobe kenshi niho naja gusega umushushu muga wamaze ni nakuze nari nkuze kuko henze naraje bakananyiruka iyo ni so mbo muga nta bintu byo gukora ko oya ibintu byo gukora nabigize nkiri mayibo nkiri mutoya maze gukora sinasubira nabonye ko umengo no hava nicwa cyane nabonye ko umengo no hava nicwa nubwo busho bwose wagiye ucamo kubera karanga muntu timbega nkubona kwibaye ucanyica amfashe yonyica mbo njangirante aho uwo mwana afiriye ngarutse Bujumbura nsubira mu buzima bwo kwa mayibo muga waramubonye umwana namubonye ari ikiziga ntabwo nigeze ndamubona akomeye bo nca ndiyumvira nega mana cyo njyaho gute nje ndabana Bujumbura ngere ndahasezere ndabi ntara ntorongeramo cyo kuba mu buzima bwo gupagasa ti rero kanandikisha intara nandikishe ku karanga muntu ariyo njamo cibitoki
ncamve Bujumbura ndipakiza nza mu Rugombo ndahageze ndagiyumva niyonje ndabura nega bashe imugina naho narinze hari handitse karanga umuntu bwataho nzi mbo ncanura hiyasi bava ngo Bujumbura ndaba sinja kunda ngurira igihumbi ndurira no kunda ndahageze hari ku mugoroba baranyururutsa ndariha ndafisi ndiyumvira nega bashe naho twizakunda njahe ncambona abagabo buri iyi moto ngo baje indora nani ncandurira ndibuka iyo moto yatuduganye turi batatu abagabo twari kumashamba ngo mbega ugiye kuri Jesse nzi iyo ndiko ndaje kubera ndababwira byose turi ku moto mugamo cyarambira ngo ndakujyana ngo urari wanje zizobyo kugenda yego nta ngorane mutama turagenda twururukira hano bitengo ari mu bitare mbo uwo mugabo acarantahana muhiriwe tuhageze mukiwe ngo umuntu namuhuye nja ndavuga ibyanje byose uko bimeze mukiwe acabwira umugabo ngo erega ngo mureke yibere ngaha umugurire inka azara yahira usubiye kandi muri ka kazi utamenyereye pole sana inka arayigura amaze kuyigura ndahaba bari bafise umurima w'imyumbati abona mu misozi biragoye mbo uwo murima w'imyumbati urahera uheze uwo mugore aca yemeza yuko mu bantu mukaba ntibwiye jewe ngo imyumbati yiwe iraheze kubera wewe waje ndayiki kandi yanka ndayahirira nta gihembo nzi mbo ngo iraheze kubera jewe sorry imbere yo kubandanya kwanza ngomba kumenya ujya mukobwa byabandanije gute ndabikura mbo imyumbati yiwe iraheze kubera jewe urumva abantu bakaza bambwira insako ujya mugore ngo ntakigukeneye ngo imyumbati biheze kubera wewe ibintu birebire mba birancanze wa mugabo wiwe acaterwa n'ikibazo urumva terwa n'ikibazo yagura inzara urumva hamara homba ahombye acaraza agurisha iyo nka kugira asubize umutahe w'abandi iyo nka ayigurisha ibyo sinigeze mbona icyo nakoreye ntanakimwe natahije nariye gusa kandi ndahabaye umwaka n'amezi natahije nariye gusa nta no kwafunguye amazi aca haba ubundi mu mama impande yaho nyene uwo mu mama ashavuga ati orebye hajya ahantu nta kintu kimwe uzohakura nyozo kabahi wanje nkaza nkota umurima ndimye kuko ndimye inyungu tukayigabura tego no kuri mwa mukora cyamba handi nabanja kuba kuwo mama hari hafi yaho nyene mu kibana ndahaba hakaba haba mwene wawe n'umugabo wiwe abaha nyine mu Cibitoke haturi urumva aramenya ko ari homba urumva arabatsa none gaho ribye wowe uzoga mu bahantu uzohakura iki ubona ko uriko urakura uzohakura iki ngo ndaguha akazi urumva amaze kubimbarira ati ngo ndaguha akazi njangirante uwo mwene wabona wacarabyemera ari wo mugabo n'abako acaramanukana anzana kuwo mugabo urazi guteka ndabizi naho nari waruzi mugabo aremeye ko ndabizi none ico gihe wakora hariya waramesa ugakoropa gusa ukoza ibyombo nta guteka nta gikoni bagu aho nyine nabindora oya igihe wakora kuri ujya mu mama Nyacha gihe wakorera bajya basiribateri erega byari bimeze hari kintu burya buri muhana wose ugiye imihana yose ibaho baratanga ni aba boss barya kumwe nari kwemeza ngo guteka ntazi uko bajya ntabyo nari kwemeza ndahageze urazi guteka ndabizi urazi kugura ndabizi kugura byo nenda bize kure nenda bize nsanga ibyo barya ndabishoboye kubitegura acha ma 25 ukwezi ndakora ndahaba kandi amahera nahembwa sinashira mu mufuko naca ndungikira uwo mama wabo navuye indora akayambikira akayambikira ncampura n'umuntu mu isoko mu Cibitoki ahava hamwe n'aba mukobwa twabyarana nca ndamubaza ese wa muntu Emeline yo bakiri muhira kuko ni hari ntaraja kumugabeka nimero yiwe ona telefone afite nimero yo hafi yiwe umuntu mutora
arayima ndamutelefone ndabanza ndamusaba ikigongo kuko iminsi yaciye tutavugana turaganira bisanzwe acambwa nshaka kukubona naciye nduga hamwe indoro naje mva nza gukora ahantu urumva cyandabwira uwo mama nibyo nari naramuhishije byuko nuba naravyaye umwana gapfa ndamusigurira byose ndamuhishuka kandi se nari naramubwiye none mama je naciye mu buzima bugoye none jewe sinzi mama sinzi papa nzogo muko kugeza ryari je ndifuza ko nanje nogira homba hagira umugore naho ntagira aho ndamutungira mugabo sinzopfe atacu nzize kwisi umumama aranyumviriza yari afise amafaranga ibihumbi ndavyibuka amajana 320 nakoreye ibihumbi amajana 320 wakoreye wewe nakoreye kuko narakora nkamurungikira ntane gutura nigurira oya nukuri umuco w'Imana niwo mugabo harageze aho abimenyera ntiyampemba ahubwo ukwezi gweze yarungikaje urumva none ga mama jenze bamuha ubuzima kugeza ryari mugabo yarakwera isaga amahera yawe yego yarabimbwira ku telefone amafaranga yawe arahari urumva ijana ku ijana n'uwo mama n'ubu ndamukunda pe kandi ndamwubaha kugera n'ubu umugore w'iwanje azi ko ari mama mugabo si mama byo byaranabihishije ubuzima urumva yaramubwira ati none nduzi no nshaka kuzinduka nja mu Kayanza tubonane n'uwo mukobwa sawa mu mafaranga rero y'iwanje yo bari ngaha 50 arayampa sigara 2 ndaduga mu Kayanza ngeze mu Kayanza nsanga umukobwa twavugana ku telefone yaje ku telefone duhurira mu Kayanza kuri centre kuko iwabo ni kuri ya centre y'u Kayanza turabonana tumaze kubonana ngura ko ata telefone afise ni afise atira uwundi yambe 50 narishe bine kuva induru shika mu Kayanza nashingena ndamuguramo ka telefone ka 18 tugihe bakoresha limite telefone ka limite zawubona mbo ndamuha na carte sim babiri kumwe ndamuha mukobwa ndamuhishuka pe nibyo nene naramushikira namwe cyo nta mama afise papa afise sinzi niyo baba umva wo nkunda bidakunda naho ureke mugabo ndakubwiza ukuri ti mugabo nakubyaye ko umwana ntiyabayeho mugabo ndifuza yuko atawundi twobana atari wewe imyaka 3 yego atazi kumbayeho nanje ntazi ko abaye wasanze ata muntu yagize oya ntangore nimwe yabaye umukobwa ngo yatingiye kubyiyumvira ndayibaze na mama agira icyo abivuzeko ngaruka uyo mukobwa we yariga oya ntabwo yize ari nka jewe na jewe nta n'umunsi umwe naho nyiri mwishwe pe sawa kugera no munsi ntashire nzi polisi mbo aho rero ndagaruka no ku kazi inimero urumva nemaze kuyironka ko yaramuhaye telefone baguma tuvugana mbo ngeze ino umukobwa tarandira ko nambwira ati iwacu bavyase twobana sinobana n'umuntu atagira se rya jambo bakubwira bwa mbere bavuga ati yuko twifuza ko tubera umwana ni twifuza ko tubera umukwe sasa rero uruhigi rwarahindukiye banyemeza yuko umukobwa yambwiye ngo mama yambwiye ngo sinobana n'umuntu atagira se atagira nyina atagira n'umuryango uri nagira ikibazo nziturane akimara ko bimbwira niko bakubwiye none ndakubaza urifuza ko twabana wewe yego nuko mbo nacenge nda mu isoko ncangura igitenge cy'ibihumbi 200 ndanagisonesha ndaba umuntu banganye ubunini washaka mu isoko mwibanga agenda baramupiye cyandaduga ndakimushira nikira mama ujya mukobwa oya ujya mukobwa uwo mukobwa nyene ndamuha mbo mukobwa ndamubwira kushaka ko tubana rengera iwanyu kuko nubundi nta muntu muzobane wanyu bazokunda gusumbya kuzomukunda wewe rengera ibyo byose kwibanira cyo nta wundi shaka tubana umukobwa ambwira ati naho wontu hara ntabwo nobi washe takintu haye mama yarambya yarandira wambonye inkuzi sawa ndagaruka ino ku kazi gifise bya bihumbi amajana 3 bya bihumbi amajana 270 yarakibitse kuri wa mama Indora mbo ncandagaruka ino ku kazi ndakora mugatuguma tuvugana aragera igihe umukobwa arambwira ngo nagukumbuye ncanja ana mama iyi si nagiye kuyibona yuko igoye ku munsi twahure kwa nyina
ni nabi ijambo yambwiye ngo mbega ngo wagitwarirewe bwa bundi urukundo rurafise ingufu cyane gose. ubuzima bwose waciyemo ntabwo wari bwamenye isi Nayimenye wagiye umugore kuyimenya wanje. Ku mugore wanje. Pe urukundo rurafise ingufu Yego. ikomeza. ni nawe yambwiye ngo mbega wagitwarirewe ngo waje ngaha kugira hano. Twahuriye iwabo ni muri Muhanga, twahuriye kwa nyinabo muri Gahombo. Waje ngaha kugira hano. Mbega ibyo wahenze umwana wanje urakarufye kumuhenda. Nimara kumva icyo jambo narababaye kumva ko jewe oribye ndigitwarire. Ijambo ntari bwagirwe n'umuntu wese. Ego no kuri Ego n'uwo mu mama yarambabaje cyane. Ariko ngorane ndabayeho ndahari ntabwo ndigitwarire kuko je naramaze kwiyakira nengire gute ko taho mpungira. kandi waragerageje. Yego sinavuze ntabwo namwishuye. Ntabwo nigeze ndamwishura yaranumye. Umugore wanje yambwiye ngo nuko kuko umugore nteramukwiye byose ntabwo nigeze ndamuhisha. Ntabwo Jesse mfisiyomba wemera ko tubana uzo ubuzima tuzocamo bwose kwihanganira. Umugore ranyerera nega mwabana none je ko ntiremye ko nabisanze byabaye uko nari kugira gute je nagiranye sinzi isura ya papa sinzi isura ya mama na mwene wacu mfise je nagiranye bo akimara kumbwira uko naranumye umugabo ashambwira ati mudoka arakunda tiyo nifise amahera mu mufuko ncanuma ibiyere nibyo biyere ntumye aranka kubima aranka gukora ngo arampendeye umwana ngo ubu ntibikunda mbo umugore icyo gihe yaramperekeje ndibuka navuye yaramperekeje gushika Ingozi tuvuye aho Gahombo nori imodoka umugabo nakoresha gari nawe nkorera no munsi yari umutegetsi icyo gihe bari bagiye mu nama Ingozi imodoka nuriye acara telefone ngo orivye ngo ndiko ndaza ngo sinci Bujumbura ko Bujumbura niho hari umuryango wiwe ngo ndayo muci bitoke ngo ntunyibagire tego mutama tingire nce ntegura kumba imodoka ari imbere yanje imbere y'imodoka turimo ndamubona ko ari imbere yiwanje ko imodoka yagenda irafise imodoka y'akazi ngo ndiko ndaza tego mutama ntamenye ko turi kumwe Ngozi nyine we umubona we atakubona namo imodoka yagenderamo nibona imbere yiwanje y'imodoka nuriye cyane nashitse Bujumbura saa moya y'ijoro n'inusu umushoferi bari kumwe wiwe nyene yamutwara ico gihe yari umugenzi ashonga ati waribye ntugire ubwoba turi mabayi bari bashitse mabayi nayo nshitse Bujumbura umustanteri wahana bitima mabayi ariko arazimana mutama ati ntugire ingorane taho bahavira hose ko ne namubwiye ati jewe n'uburya naho mutama telefone je ndi Ngozi wagiye mwibanga nagiye mwibanga nori iyi modoka ndibukiye hasi twayigiyemo turi abantu batatu turiho 8 mbo shika nashitse mu cibitoke sayine hari rya barabara itari bwako sayine mushofera ngo ati turacyari tumabaye cyandashika ndategura injya kirakubeza yamenye na kimwe okay 2019 niho naciye ndondera ndagenda ngura igikwembe cy'uwo muvyeyi ni nawe umudamu wanje kibumbi 40 cantora n'umuntu we tucategenda tujanye wabo umukobwa ugenda mushikiriza iyo mpuzu nakabasha ko 20 ati mama ukuri cyo nta undi mugore no twara atari umukobwa wawe ko yemeye tukabyarana kandi urabona warigenjeje neza jewe ntabwo wazanye ingeso z'ubumayibo oya genda kubwiza ukuri kubaho pe Imana irabyumva nta undi muntu nigeze nganira nawe utari umukobwa cyangwa ati nta wundi mukobwa hari no twara atari umukobwa wawe nimba wonyemerera unyemerera mugatubana muvye yaranyemerera ati rero ni mupange iby'iwanyu ibisigaye je sindimwo bizoshikaze yimwe ko yangisho turapanga hari mu kwezi kw'indwi acambwa ndifuza kubona umugore wawe mudamu wanje ntagorane wamubona mugabo muno mwanya naho n'umuntu tubayeho dupagasa yego hasi hari ya karahangayika nawe araba kwironka na bitatu byo kurya sa komeza mbo umudamu turavugana acambwa ati ndoza ku itariki 9 z'ukwicenda manzo manuka
naciye nca kwa wa mumama numva ko ndafise 270 nanje ayo nahembwa naciye ndayabika nari mfise ibindi cyane Roma aca batatu na 70 nca kuyatora yande 270 ndona urayasanze yari yampaye uwo muvyeyi kuri ndamwemera naciye manukina ndiyumvira nigabasha nta paraseri irimo ntayo ndaje ngirene nca telefone umukobwa nabaza none wewe ubona wonyemerera Roma wonyemerera nkazogutwara umwaka uheze nkagutwara basi mfise akaparasera gatoyi kitwa kiwacu umukobwa yanyishuye ati ubona yuko umwaka wohera ari 2019 2018 ubona ko umwaka wohera nkiri wacu unkure mu moto ndashonje handi ndeyumvira mana naho uwo mwana atabayeho twabyaranye ujya nyene sinshaka ko bikimena abanga papa ntazi ujya nyene niwe tuzubakana acinge nangura akamatara k'ibindi 180 ngura utwombo nta ntebe naguze kuko nta mahari nta byari twaraboneka 180 bari kujyamo ko abantu batatu yego ngura ikirago ndagura ngura udukoresho twinshi njangura utuvuta ngura agasukari ndibuka ayo mafaranga nguze udukoresho twose nasigaranye 200 nasigaranye 200 mu bihumbi 370 nasigaranye 200 mbo umva nari naguze n'uduhuzu namuguriye udukwembe tubiri kotebu n'iyindi igurwa 40 mudamu yacu ijambere nari impanze Romba narapanze ndi inzu yari nayinje ibihumbi 10 ndi avance y'amezi 3 mugwara rarete oya cyumba na saro ino birahari rukarakara inzu ntasi mibirimo mudamu arazi mwana wa mama naragize ingorane umugore amaze gushika umugore abantu bashoma muje mu matwi umugabo wawe araguhishi yapfa afise umuryango ahubwo afise ikosa yakozeyo rituma atakubwira yapfa umugore bamaze kuminja mu matwi arashuha ngo utanyeretse iwanyu je tushatuva ibyo kuvana ntibyari ahubwo yarafata tugezwa kunyereka iwanyu jewe ngire gute ni wacu je ko atahonzi cenda kwereke he none waje kubakana na mama waje kubakana na papa waje kubakana na jewe uzuteka umunsi cenda gufashe nawe utwo nzoronka tacu nzoguhisha uzobibona ngore turabaho mu buzima nabi haragera iki uko ahantu nkora anakora ico gihe no munsi ni honde ndaguhisha 240 haragezaho irasi inanira gutanga muhira n'inzinanira kuriha irananira inchando mubanga amahani yera ntari amafaranga njaragera nja kubayo numwanya ni sadi tunjwe niki ndamaze gukiza abana babiri b'abahungu abana babiri b'abahungu ndabayeho nabi pe mbomba ko ubuzima bubi buba ndabayeho nabi kandi hangana uri umugabo muzima imyaka 32 ndiko ninja muri 33 uhembwa ibihumbi 40 ubu honyine ikiro kifa tuvugana ni namaherezo muri gezaho n'ukuri ndavyumva biragoye umugore wawe wakora iki nukupagaza ukuja kurimira umuntu amuhaye bitatu aho muza amahoro babonetse nyumaya ni isaha nubo mbayeho niruka aho hantu nakoresha gene ubu niho ndi kuri wa mutegezi yego uyo unye manda yarafite ico gihe yaraheze ubu n'umura mutegetse mugabo n'umwubaha nawe nyene mugabo ikintu nshima turahuza mukuru n'ubundi urabona nkuno mwanya turiko tuvugana ariko ndaca ahantu ibintu bitatu uyu mugabo yabanyeretse Steve mukuri nagiye kumukorera mu murimi wiwe anafise umurimo acaramba ndaga aho revye ngo uvaye ndamubwira byose ko biri bacavuga ati urahangayitse ubu yatumye tumenyana namwe hebwe bakoze jo nkeneye kumva akajambo kamwe ubwiye abandi bantu baciye muri ubwo buzima
nk'ubwo waciyemo. ikintu cya mbere novuga kandi urakoze kumbaza iki ndashaka guhanura abantu bita abahungu abagabo cyangwa abasore n'umwanya n'isaha mbayeho ntazi isura ya papa siko mbayeho ntazi isura ya papa ku isi niya mama we atafangira ngo umuntu ari kumubona yego papa ntawe nzi abantu bazi yuko bakiri kuri isi bagiye mu mwuka w'abazima cyane cyane mbwira abahungu cyangwa abagabo ikintu cyitwa ubuhumbo babureke kuko mbayeho mu buzima bumeze uko dore ubuhumbo bwa mama na papa n'ukuri barafashe nabi cyane nk'ubusanga ndiko ndahangayika papa bayeho neza nta byose ndiko ndahangayika usanga papa bayeho neza cyangwa usanga nyene mugi cyangwa asanga ari mu buzima nk'umugabo iyo nza kubaho uko ndi papa ndamuzi n'ukuri byari kunezera cyane Imana yo mwijuru hewe reka ndabwira ikindi kintu kimbabaza iyo umuntu yapfuye maze kuja ku maziko kenshi iyo umuntu yapfuye bavuga ngo uno mwana wa naka ngo agiye asize ibi n'ibi ngo se ni naka ese nkacyo batovuga ngo oya ihanga batovuga ngo iki ariko Imana izontabare izompamagare abana banje bakuze ntibaze babeho mu buzima nk'uko ndimo ndahangayitse gusa ndabyakira uko bintu nanengere gute ko ntiyahura je ndakubwira ukuri kubaho nza kuba mfise ibintu je nari kubyara abana benshi pe kuko ndakunga ntagira umuryango nza kuba mfise ibintu nari kubyara nk'abana yaba ari ibinkunda nka 10 nukuri ariko ndarabana babiri n'ububana ni Mwembwa 40 Mwembwa 40 ahantu nkora akazi k'ikiboye Mwembwa 40 ayo 40 nuko nja ko yahemwa narayamaze ati mbega aho wagiye gupagasa gute kandi ufise akazi k'ikiboye uwo mupapa nkorera nakubwiye ko umudamu wiwe n'abana bari Bujumbura haragera igihe akamanuka i Bujumbura akamarayo nk'indwi iyo ndwi yamanutse no habageze yuko ngirandi nanje niruka nahiga karasiyo kabaye kuko iyo ari muhira ino mu Cibitoke simvaho guma muhiri wiwe ariko nk'iyo yagiye kuko hariho nyina yiwe haba n'umwishwa wiwe nca nemera iyo minsi sintahe muhira sintamuhiri wanje nca ndaraho nkarara ndakoropa nkora isuku mu rupangu wiwe nkarondera injya abo bantu bahaba bari bafungura saa moya igera nazihejeje mbanze ikiraka nimba umugore yafashe igipatana ahantu mba ndahazi yarahanyeretse saa moya mpejeje kurondera injya abo bantu bafungura nshyira mu masorori nca niruka ngasanga umugore yari nkamufasha nimba ari byo bitatu nimba ari byo bitanu imesi ibiri kabivuye genda ahubwo n'agahuza umugore yambara kaboneka bigoranye abana kwambara n'ikibazo cyoho je ntumbaze ibyo byo kwambara ntumbaze ngize Imana zingene mpinira abantu cyo bindwi niro nyakabutura ka bitatu nuko nyereje bamejeje nta bindi numbaze urafise telefone kafise akanyene mubona kafise urafise cash yego urashobora kutubwira akanimero kawe wumva ikiganiro afise icyo aterera yego babwira nimero ni 68 amajana 564 amajana 934 izina ni ryari ndi washira kuri Bimenye Imana Olivier Imana murakoze muga hari ikintu nshaka kwibutsa nakivuze muga ngo mandagesubiriyemo kandi ngomba bari nukuri umuntu yitwa umugabo ahantu ari wose cyangwa umusore aza gira kosa nk'iri ryashikiye papa na mama abambayeho ntazi papa ntazi mama birambabaza cyane je bashitse nk'umuntu bariko barakubita umuntu ngo yateye umukobwa inda je kubwaje no namuhohoje kuko birambabaza kubona je mbayeho ntazi papa birambabaza cyane wonyere isura ya papa gusa nkayibona cyo sinzi ko ni n'umurundi sinobyemeza ijana kwijana gusa navukiye mu Burundi gusa ndabona ko ndi umwirabura ndahangayitse
ndahangayitse. Pole sana bakunzi ba Remesha TV na Hakoro TV, imeze neza ko mumaze kumva umusaza yaciye mu buzima bubi, ubuzima budashemeye na gato, umugabo urabona ko Imana yamukinze arakora nkakubu ashikanye imyaka 32 kandi urabona ko yarigenjeje neza, ntabwo yinjiye mu bintu by'ubuhumbu uko yabivuze, yaragerageje kubana n'umukobwa batanguranye urugendo rw'urukundo gushika n'ubu bafitanye abana babiri. Umugabo urumva ko ubuzima bugoye, ubuzima bwiwe bumeze nabi, umva nk'umuntu ariko aregereza imyaka yiwe ya pansiyo, agifise umushahara w'ibihumbi 4, umugore nawe akirirwa mu murima ku bihumbi 3. Birababaje cyane. Ego wanashaka umuntu ashaka gukubita igiharuro avuga ati umugore akoreye ibihumbi 3 ku munsi, ku kwezi ni ibihumbi 90. None se umuntu azokwama yirirwa musuka misi yose ari umugore kandi yaranamaze kuyibaruka abana? Izo nguvu hoho azikura, hari misi atirirwa mu murima. Bisigura uyu munsi umugabo nawe nyine adafise birago. Yababwiye kandi ko abana biwe kwambara no kujya bigoye. Nimuzi umugore we yambara naho nyene biragoye, ntiyashimye kutubwira aho yazikura. Mugabo uri umuntu akuze, uri umuntu atahura, wamaze kumva ahazikura. Nizi wiwe hoho yamaze kwivugira aronse ibyo bihumbi 3, suko acha shoka guruko nyene. Hari igihe yo bafise abagenzi ibintu nk'ivyo bitandukanye, ndibaza kuze kunaho aho uri wewe umufashe iki. Yamaze gutanga nimero yiwe ya Lemikash, gerageza muri aka kanya mutima mweranda gutemberere ko ayo mahera ufise, gerageza ugabanye make umurungikire mwene wacu, umukurireho igikomere afise imyaka 32. Ndazi ko ufise menshi, ndazi ko Imana yaguhezagiye, gerageza urabe ko ushira umunezero ku mutima uyu musaza turi kumwe. N'ubundi aracara umusore, urashobora kuba ufise akazi gasumba ayo mahera ahembwa, urashobora kumurangira ukamubwira ati ngwino hano, hari akazi k'ibihumbi 300, hari akazi k'ibihumbi 400 n'umuriyoni, kugira abashe gutunga umuryango wiwe n'abana biwe. Ndazi kubishoboye umuntu w'Imana, bikore kubw'Imana kandi Imana izoguhemba. Reka ngaruke ku ruhande rwa kabiri. Musaza, burya we wari ufise indoto zawe z'ibisazi washaka kugera, ni kwa kuvyara gusa abana benshi kugira ugira umuryango, canke hari ibindi wari ufise wifuza gushikako? Boho umuntu avuze ati ndaguhaye umutahe, wokora iki? Kandi umuntu yotangura kuwangaho umutahe kugira nyene bivaye n'umugambi wawe. Ikintu cya mbere ni mu mutwe. Jewe ubuzima ndimwe bwo kwitwa umuboyi sinokagaya kuko karantunze kandi kantungiye umuryango, kuko sinifuza kubugumamo. Ntabwo nifuza kubugumamo n'ukuri. Hano rosa gataye nkagira utwo ndandaza tukafashanya n'umufasha kuko kubyuke kwanza ga uhora utaha muhira. Urakora uhejeje utaha. Bandanye rero rosa gatahe akorana n'umugore kuko kubyukuri ndakubwiza ukuri. Imana yarabonye ko naririye mu isi kandi narahariye n'ukuri naharagira ingorane yampaye umugore duhuza cyane n'ukuri cyo ngaciyemo. Je ndakubwiza ukuri naho norari inzara n'umugore ntashobora kunjaburiye. Nta n'umunsi n'umwe turashwana n'umugore ngo barayinzara. Barashobora no guteka isobe
mw'ijoro ntashe mvuye kwa ako kazi nkasanga ariho wagisombe zigaragara kandi aranyakira neza ati ni karibu akazi kagenze neza atego ntigera nshapfura n'umunsi n'umwe isombe zidakaranze yego mwashizemo umunyu umunyu n'igitunguru agashyiramo asanga ariko barajya n'abana hariho na mwene waba bo muhiri wanyu ntibigera bacapfurira no kure ntabwo turigera dushwana dupfuye ngo ntarasiyo wampaye nako kazi wumva ka bitatu ntabwo yama yakarose hamwe na Messi wo mwaya mafa hari kugira nk'umuntu akoresha biragoye n'ukuri kabwo buzima turabayeho ariko ngize Imana ari nkaronka gatahe Imana ikampindurira ubuzima ntabwo nopfina n'ukuri ndakore ntabwo nopfina norondera gukora iki ikintu cya mbere nodandaza kandi nkarima yodandazi kandi azanye bivana n'umutahe no banarose bivana n'umutahe no banarose none ushobora gupresiza bivaye n'ibiri mu mutwe kurima nicyo kintu cya mbere jewe niyumvira kuko n'umwanya nisaje ntunzwe n'uburima norima kuko urudandaza rwa mbere rubaho rudahomba ikirere cyagenze neza no kurima oya umunyagihugu muto burya kurima birashobora kukugira urashobora guhomba washize imbuto zitameze neza ushaka guhomba ibyo byo guhomba burya n'umudandaza ari mu isoko arahomba nicyo cyize ufise yego arahomba baje norima naho gatari nakarose nkandalima no kudandaza n'udandaza yego byose no bijaniranye narose agataha haraba ku buzima bwo okay igiharuro c'amahera ntikigucanga kutaciye ku ishuri ngire nakubwizo ndabona waragerageje no kubika amahera ngire nakubwizo kuri kuba nimba amafaranga yananira guharura nyekarama miliyari nayo handi ho nta mafaranga ariyo nanira guharura kuko n'uwo no kugarura umuntu arashobora kuvuga ati je ndafise bisi yanje ingukore je ndafise transivile yanje ingukore je ndafise boutique yanje ingukore ibintu nk'ivyo niyo mpamvu ndakubajije uko ibintu byo kugarura amahera ho giharuro kiraduga mu mutwe naka kubesha ikintu nko guhenda ntazi no kwandika indome abyonze kuko sinigeze nca mu ishuri mugaba ikindi cy'amafaranga oya ntajya ari cyo nca komeza utwibutse kandi ya nimero ya limikaje 68 amajana 564 amajana 934 izina bimenye Imana Olivier doza ho gatahe no tandaza kafashanya n'umudamu kuko ndakubwiza ukuri urukundo ntakunze papa nabonye ntigeze mbona ubwo ntakunze mama wawe n'abana ukunda umugore wa nyina kuko umugore wanje nakubwiye kuko nabikubwiye kare bo bari babanje kungwanya baranyengera ko no mutwara we nyina arafata ingingo arazi tubanye neza umugore wanje yaronze namutwabyuje yaronze yarahize kubera iki ubuzima bubi turimo kandi ntaco bimubwiye niyo mpamvu nakubwiye je nifuza kubona umugore wawe biba bishaka mubishatse mubona okay pore reka dusezera abakunzi ba Remesha TV nako Hakora TV ubabwiye iki kaja mu kanwa ndabashimiye ko mwanyumviye ko ashimira na Steve yatumye tumenyana Imana ibahezagire cyane abogira icyo bamfasha baba bakoze n'ukuri bashimire nabo babagize neza Imana yo mu ijuru babisaba kaca bakurungikira babagize neza Imana bampezagiriye cyo nababwiye kugera no kandi washaka sinoreka kubivuga usanga na papa yo baharatawe inzu ugasanga ndamurose biciye mw'iyi nzira aho nyine no ese kamana mbonye papa kuko yababayeho kose uko bari kose nkamumenya burya wibaza ko yo kumenya kandi atakubonye no kukubona wagize ibyo agira kigira muri agashusho karashobora kuza birashobora kubaho akamenya ubuzima nawe nyine yaciyemo bivanye naho yaciye n'ibyo yakoze ugasanga aramenye tumenga uwo muntu kuko mama yakora ku musaga ibyo byose byabaye akora ku musaga ego byoshe kugasanga aramenya ibyo yoba yarakoze naho yaciye cyangwa naho yakora ugasanga arabimenye ugasanga amenye papa aho nyine yoba akoze sawa sawa ikintu cya mbere nshimira abantu bagira icyo bamfasha nuko namerewe nabi ndamure nabi mugabo Imana irambona ahari amen amen Imana irakubona n'abantu bakumvise nibaze neza yuko Imana ishobora gucisha muri iyo nzira ukaronka akazi Imana iguhezagire uze kuronka akazi Imana iguhezagire uze kuronka ubushobozi bwo gutunga umuryango wawe Imana ihezagire umugore wawe asubirana amagara meza Imana ihezagire